nyegera dukate, viens danser, danser avec moi. J'ai toujours aimé imiter abaririmbyi batandukanye ba Celine Dion, Beyoncé, Rihanna. Donc ni ikintu nakuze nkunda. Nabitanguye ndi muhira par exemple kurya uririmbo rimwe idushe nkumva umenga niho nigana abandi nkumva umenga biraryoshe. Karaoke nao m'a proposé wewe urashobora kwigana abaririmbyi batandukanye pourquoi pas kutotangura kugira karaoke. And I was like, yeah, that's the deal. Hama niho natanguri, then hajya abantu baza kukuraba bakavuga ati wow, tu chantes bien, washobora no gukora imiziki wawe. Ça m'a donné du courage de convaincre que je peux le faire. La musique, c'est Nakadi. Et puis, kwiga naho ni besoin fondamental y'umuntu wese. Tegeza kwiga twese twakoze tuzi ko on doit étudier. Et puis, la musique, c'est la passion. Ni ikintu kiba kiri muri wewe, donc ukora ikintu ukunda kandi ikintu ukunda uracitangira. Hama ntibisigura ko la musique, c'est juste s'amuser, non? C'est aussi harimo amafaranga quand tu le fais bien. C'est artistique et aussi commercial. Donc produit yawe ni nkaho umva kujya bafise amaproduit ngaho bayashaka kuri marché akaba vendu différent n'abantu batandukanye. Donc chance nagize nuko je peux m'exprimer muri mu ndimi zitandukanye. Je parle français, igicongereza, igishinwa, donc indimi n'Igiswahili. Donc ivyo byose biraza kumfasha muri amashuri nize kugira nshobore kuyaga n'abantu abashobora kunsponsoriza kugira umuziki wanje ushike kure. Donc amashuri c'est très important, mais surtout ko umuntu agira musique. Ngaha muri ino nzeye yacu, muri industrie yacu, umugore cyangwa umukobwa nago arabwe neza, non seulement muri côté musique, mais aussi muri byose. Donc yaba kuja uvuze ati ama business woman, bakubonye ari umugore cyangwa umukobwa bakubonamo iyindi image. Donc muri la vie quotidienne aho bisaba yuko uri umuririmbyi widemarka, tu te démarques, il y a image baba bavuga ati ntibayibona neza, tu es mal vu, tu essaies de faire bijya abandi bataba bakora kwa. Nibona kure cyane, mbona nshobora kuja ku représenter au niveau international au Burundi, ngagenda mu Mabit Award, kugira des compétitions avec des grandes stars. Donc ni vision fixée kandi ngomba gukorera ko cyane. Sinovuga ngo ndiko ni compara n'abandi canke ngo sinovuga ngo sindafise stratégie nzokoresha kugira ngo mare 10 ans ou 15 ans même plus. Mugabo nzi yuko ndiko nkora ikintu nkunda kandi ntabona ikicotuma ndagihagarika, vu que ego il est vrai abakobwa barashikwa ni byinshi parce qu'on doit fonder la famille, ni urubica bituma ugira pause. Mugabo turazi benshi bagize ba Beyoncé bacarimo bafise la famille, bagize mariage kandi babandanya bibikora. Donc umwe wese je me dis que bafise stratégie wakoresha ntibiba bivuye kubera ko ngo ubuzima bwahindutse. Donc pour moi novuga ati Imana ifashije, simbona neza ko noshaka kubihagarika. Je sais pas pour les autres bafise impamvu babihagarika canke babivamo, ariko pour moi fise Imana nkagira n'abafans babandanya bashigikira, novumenga norinda mfa nkiririmba. Nico senga kwanza ko Imana yogume ifashije kugira ngo bibandanye gutya ku buryo nzorinda saza nkiri kuri stage. Comme tout le monde, j'ai des rêves.
ndi umuntu akunda gufasha, ndi umuntu naryoherwa iyo mbonye umwana mwibarabara canke umuntu adafise ahaba. Donc muri ntuzenya yanje, muri carrière yanje, je sais bien que si je travaille dur, je vais gagner de l'argent. Donc mbona muri aya mafaranga nzoronka hari ico nzoshobora gufasha uyundi ku buryo utazomenyera mu muziki azoshobora kumenya ko nagize ico ndamufasha mu buzima busanzwe. So yeah. Mbega ivy'urukundo nuko bimeze, sinibaza ko vyoheze, nilikupenda ukunipenda, nilikupa penzi langu, nalia najuta, nalia na moyo wangu.